Nigihe cy'isa 6 zirenze ko iminota gusa 11 akaba ari umwanya mwiza wo gutega amatwi y'amakuru mu rurimi rw'ikirundi nayo tukaba tuyashikizwa na mugenzi wacu Felicien Bigirimana. Ndakora mu kijeno ngenda guhikaze Felicien. Ndakora mu kije cizaja ndabana mu kijeno namwe bakunzi ba Radio Magara Times FM ndabaha ikaze murano makuru yo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 14 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2020. Reka no makuru yacu tuyahere mu ngingo nkuru ziyagize. Abarimyi b'igitegwa c'umuceri bo muri komine Bugarama barabishima cyane ko akazi kabo kagenda neza na cyane ko bariko bararonka umwimbu ushimishije. Ugwaruka rurakwiye gukura amaboko mu mpuzu bagakora iyindi migambi yo kwiteza imbere iyo bariko barakora kugira ngo biteze imbere mu buzima bwa misi yose. Aya n'ayandi ni mukanya. Kwino muri sanze muri radio Magara Times FM. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze murano makuru mu binga bw'ivyuma ni Bigirimana Armel n'atuma amajwi abashikira neza. Inkuru imwe ukwayo. Abarimyi b'igitegwa c'umuceri bo muri komine Bugarama barashima cyane ko akazi kabo kagenda neza na cyane ko bariko bararonka umwimbu ushimishije. Ivyo bikavugwa na bamwe mu barimyi b'ico gitegwa naho baruha cyane muri ko bararinda inyoni ziwurya nkuko tubishikirizwa na Ndikumana Eric akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Reka tumutege yompi. Neza kandi mu mezi nka 5 cyangwa 6 weze turiko turimbura tukalima nk'inyanya cyangwa tukalima ubundi muceri tugasubizamo nibishika kumara nk'indwi 2 cyangwa 3 undi 3 igira kanece utangura kurinda ubutanguye kube ibintu tenda bikuru turinda inyoni nico zonona abantu ntangorane zabo tabana akamaro ko ari sawa neza kweri turashima turabona ko turima tukimbura kandi tukabona yuko ari sawa kweri bitera bije imbere bidatera bije inyuma bibe ntanze mitubona nta bikoko tubona duhura kweri namba nyime bikira tubona nta bikoko tubona kandi zo nyene twaje kuba turinda gusa nta bikoko tugira tubona vy'intamba ngo dufashe nyene bakarakaza duteza imbere nyene nko ratwe turakora ivy'iwacu bitere bije imbere kweri tubana neza cyane kweri umwimbu ni mwiza kweri muri make kandi turashima neza kuko ibyo turima tubona vyimbuka tutabona bitera bija inyuma. Reka ano makuru yacu tuyabandirize mu gisata c'iterambere. Ugwaruka rurakwiye gukura amaboko mu mpuzu bagakora iyindi mirimo yo kwiteza imbere. Ivyo bikaba bivugwa mu gihe hibonekeza ubukene abarovyi batariko bararoba. Bikavugwa na bamwe bakora akazi ko kumwa imishatsi aho bashobora kwirigwa bataronse uwo bamwa muri kino gihe c'indenga. Reka tubatege yompi. Indenga ndayizi kandi ndayimenyeye ni kuvuga ko igihe c'indenga ni gihe amafaranga abura nko ku bantu dutuye muri aka gace k'Imbo haruhande y'ikiyaga Tanganyika. Kuvuga ko abantu benshi baba baronka amafaranga bakuye muri kijya kiyaga ca Tanganyika mu gihe rero akazi katariko karabandanya hariya ku kiyaga Tanganyika amafaranga arabura. Ibikorwa by'abantu bagiye batandukanye abura amafaranga nk'ubu uye je ndashaka guhera mu gitondo gushika saa 6 atamukiriya n'umwe moye benshi nkamwe nk'abo babiri rwarukanda ndashaka kubatera kamo rukaraba ukuntu rukura amaboko mu mpuzu kuko burya aye ngo ntarataze arutambundara rero kugwaruka ruzinza amaboko mu mpuzu si tugwaruka ruhejeje amashure cyangwa rugwaruka nyene ruvuga ati turonka amafaranga mu bijanye no kuroba bakaraba ubundi buzi bakora anatanda yuko hagera ko bafungura amazi. Abantu bizeye Tanganyika batarugwaruka nk'abantu bakuze bo batsizabo bakwiye kuraba iyindi myuga biga bakareka kwicara mu gihe batari mu mazi. Ifu yuko turaya ubundi buzi dukora muri nondwe tumara turi muhira tutari ku kiyaga Tanganyika. Dukiraho nyene abafundi bakora amamoto bobo siko babibona nkuko tubishikirizwa na Manirambona Remegio bakaba bavuye kuri mikro ya mugenzi wacu Tof Gas. Reka tubatege yompi. Jenda mufundi wa moto akazi jembo rahagenda neza bukebo abenshi bavangwa indenga mugabo indenga naho babaroba amafaranga arashobora kubura ni ku ndenga urumva arabura ko rero urumva habonetse nk'akandi kazi umuntu akora ku ndenga kuvuga ati umuntu atarovye ntabaho kubera bana yuko bapfunga hari kandi kazi umuntu ashobora gukora kandi kazi ibyo by'indenga bikibagi kwaruka barose nk'akazi ukora urumva nk'ubu dufate nk'ino nta kazi kahari nta mashirahamwe hari canke akazi hanaka umva bacategeza kwica cyo nabasaba yatuha umutanye ndikaduha akazi urumva igatumaza kuronka umutaye turagura nk'amamoto tugakora umutari bagakora mu motari hama natwe bamaze gukora mu motari moto zihari tukabanda dukora abo kazi nabandi bakiga nyene nabone bakamenya. Akabari na hano amakuru yacu arangiriye. Reka dushimbire mugenzi wacu Bigirimana Armel yatumye amajwi abashikira neza. Dushimire na bagenzi bacu mu ruganda rwo gutorokana amakuru nanje ndabashikirije ni Felicien Bigirimana naho utaha. Gwino muri sanze muri radio
Magara Times FM.